cyane aba bagabo bava mu ntara za ruguru ivyo navyo nibavuge nibabona umengo tuko tura binjira ngo tubabwiye fo oya majority abagabo benshi bava mu ntara za ruguru ashize umugore mu nzu kiba gihetse umengana umukozi umengana hejeje abantu n'abagabo usanga afise amahera gusa avuga ati umugore ngo je nzomupangira ngo kumushi ngo ndamuheri yanzu ndamupangira ivyo byose ni ibintu bituma abantu baja mu zindi ngeso ari ubwononye gusa bubagenza nibyo donc gukura si mu minsi myaka cyangwa ikuriro cyangwa ngo ubuzima waciyemo ngo buremure oyaye hari n'abantu usanga ariko ukibona yuko ukibona yuko ubuzima butarafata neza kuko umuntu je novuga yuko yifashe ni umuntu afite urupango rwiwe adapanze nka umuntu afise business imwe cyangwa zibiri bavanye n'ujya bavanye mu hotel urabe ko atazogu atahindukira urumva ati abakobwa nizeye bagumye bandekonera nanje reka ndakwereke nuko bafyatagura ni moya mbiri turomariza amahirwe adasanzwe umunezero udasanzwe kuri jewe gusubira kandi guhura namwe bakunzi ba Roxy TV nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose ni Lord Shine kandi yasubiye ngaha imbere zanyu kugira ngo nshobore kubazanira ibiganiro bimeze neza acana namahirwe rero kubona nice hagati y'inkumi n'umusore kugira ngo dushobore kuvugana umugore n'umugabo ntumwegere ndi hagati n'umugore okay nice hagati y'umugore n'umugabo bakaba kandi n'inkumi n'umusore mu murafisore inunza zo gusana uno munsi rero twashoboye guhura kugira ngo dushobore kuvugana ku bintu kubijanye n'ubuzima buriko burahaba ibintu bigiye bitandukanye ni deba tuza kuvuganira ariko ndibaza yuko aba babiri nibo baza kuvuga acha ntangure kumugabo ntangure kumugabo tubanza urindire umugabo yidondore hi ameze neza kuvugana n'umutipe yitwa uko udeganye abyuka mu yamitoma tugitenguza ubudemo natongoje mu bwana kandi ntawakorera amagi mu bwana bwanje natongoza nyine we ariko kwigira swaga kumviriza akanumba sana ufata imitoma yewe katuja gutongoza uzokubera umutaka nzi kugira neza mudolari akabona ko yarovye nawe ariko warigeze wandika wajya makete ikete narikoresheje ikete amakete wakoresheje rimwe canke nakoresheje kenshi kubera cyari umudemoni twigana wo muri 4e primaire twaricarana waramucapira twaricarana nkatinya no kumutongoza umunsi umwe namusanze muhira surprise ndamushaka makete iwabo mu Kamenge we yaba muri gikizi kuri nef ndamubuke umukobwa yitwa Delice kweri kandi ahora nkurikirana sarabaye mu mama noga ndamesura kanda mbiri mwiga muri 4e ane muri 4e n'agakete kudutima ahubwo ivyo bintu kweri ndavyibutse ndane ukaca wandika gile please ugashira akana yesu hagati egare yari umwana muzosha muvyara niko byo bimeze waranditse na police amagi umukobwa kaca umushira kaca umuha akaca kakira kaca soma akaca nawe arakwasuye aratuma ndashaka kwishyura gute yaranse urumva icyo gihe tuto dutunze impene nano kimene kwe sinari swaguba mu cumbi wanje hari impene mu cumbi wanje kubera yari inzu y'ivyumba 2 na sala bibi wanje jema na sister na jewe mu cumbi cy'uwanje cyo cumba cy'uwanje cyari impene mu cumbi tukizungu tw'iwanje hamwe ni
n'amasahani amazi yapamanye kare ibyo genda byibuka kuri rero mu cyumba cy'impene yega gusa wavayo rose parufe kabisa shashi cyangwa sangiye n'imene niwamesa umesa odere donc impene ziba mu nzu uteza kugira odere y'imene bagirinde bitewe ko nawe wahindutse impene bagirinde no kwikete yarashize koko umwuka uyu munsi yaranse ariko umuntu twarakundanye ariko bitaremegwa twarakundanye ariko bitaraba officiel rero yandi udafite n'uburenganzira bwo gusaba bizu udafite n'uburenganzira bwo nakundana gute kandi udashobora kumuha bizu ni ibintu bisigubye ni ibintu bitabitahuritse murakundana n'umuntu urumva donc mukitana ba sheri ariko hariho responsabilité utagira gufata ugutinyana anakubonye ukamutinya cyangwa nawe arenganye uko hari umukobwa tuze guhura ndiko naguze ikigori mu barabara ndagita urumva ndagita bana bose bite n'ibintu ko isoni wao mama w'urugaga rugori barabara hari umuhindi wasanga arungano ibigori by'ikigori si binini wasanga arungano urumva guys mumuja wawe ajeshino bajoni kimwe cyane kingaye nuko atana presentation baragira gatu presenter guys gusa je nanjye sinkunda kwipresenta ucyamamare deja ariko twakoresha umwanya kandi turazinanye ni Roxy TV baranzi turamaze gukora ibiganiro bitari bike shine Naomi Naomi akamura kazi n'agasadunda niko nabonye wavyanditse post no wabonye kuri stati bane ubwo nakaja gusema neza ngo ariko n'agasadunda ni isadunda ni wa mugore nyine uvuga ati shayi ni isadunda ni isadunda ni nje ahantu nagiye naduze ruguru igitega nkura n'abamama mari bantwengeje nza numva babwiye umuntu ngo numudarasi umudarasi niki tuba dushatse kuvuga indaya umudara ni umudarara mu bisanzwe cyane umudarasi uzava ngo shangu ujye ngo yagiye kudarasa amaterme hari amaterme menshi reka rero tujye mu kiganiro cyacu no musi yuko ikiganiro kiryoshe pe kiraryoshe ko twahuye n'abantu basanzwe babikora neza cyane koresha umwanya muramuzi Naomi muramuzi koresha umwanya mana yanjye yasinze amatora ikintu rero cyaduhuje uno munsi ni deba yacu ivuga gute muri kino gihe tugezemwo uri umuhungu wamyemerera umukobwa wawe canke umusheri wawe canke umugore yuko akora akazi usohoka nawe agasohoka canke wowe uri umuhungu wo mwankira Naomi oya ni wowe wokwemerera umuhungu wowe uri kwa Naomi kwanza wanze Naomi reka ndema ndahinduye kwa Naomi wowe uri umukobwa urose umutipe akashaka kugushira mu nzu mubaha ubwira ati guhera uno munsi ko ndagutwaye muzoshaka kuva mu nzu ugiye kuba mama urugo sinamwemera byose araguhana n'imodoka ubwiza ukuriraho ma byose eske niyafanaho zose azo kubigusigira nawe babisigira ntamenyereye gukora kare bizopfa kubusa nca ndavyonona cyangwa wa mugore w'ikirori kubera ko navyo namenyereye gukora iyo amahera nayo agahera kandi ugaca usanga asigaye ndi zero mugabo rero ahandi tugarutse ku bagabo bavuga yuko ngo iyo umugore atanguye gukora usohoka nawe agasohoka haca habaho kakagaye biba bimeze gute namwe ku bagabo aho bivana naka y'amanyama y'umukobwa ko abakobwa baratandukanye abakobwa barimo mu manyama abakobwa badahanurwa abakobwa badashobora guhabwa ide ngo bagendere rero abagabo benshi barakunda abagore bakora niyo mpamvu abagabo benshi batwaye abagabo bw'ubutosikazi usanga kenshi umuryango umwe agatukisha umuryango ivyo bintu niko bimeze abudemu bw'ubutosikazi bwinshi nibukora nukuri usanga akana gatusikazi ariko akana gapambanaje
hari abatutsikazi batifata nk'abatutsikazi abatutsikazi reka n'abatutsi hari n'ubuhungu bw'ubututsi usanga butakora usanga ari umuntu gusa iyo ni example ihari kandi izwi atamuntu n'umwe yonjajinga ngo urahoyaye niko biri abantu bakora n'abahutu icoco urumva sasa rero bo ibyo savyamoko turi mu example sasa rero umugabo wese arakunda umugore cyangwa umukobwa akunda akazi kubera iki wowe uronse ukazana na je nkaronka nkaza tugashira hamwe biragwira urumva nk'ubu dufata umugabo ari ku kazi n'umugore nawe ari ku kazi hariho chantier hariya umugabo arabwiye umugore ati sheri tusimba gato rabe ku chantier tugaruka mubanura ucumbwira donc aho muri mu urukundo biraryoha cyane biraryoha nijeri haba kakagaye k'umukobwa ingene yakuze uyu mukobwa ingene yakuze ni akagaye k'umuntu ni originalite yiwe niwe muri we ntibiterwa n'amafaranga biravana ariko usanga umudemu afise amafaranga gusumvya umuhungu umukobwa arasuzuguma byamaze kubibona ndafise umukobwa agendera ubuntu umukobwa agendera ubuntu umugore yarezwe umugore afite amahera angana gute nashaka kugaya umugore yaratuzwe n'umugabo atuje man munyuma umugabo akazi karahera umudemu nawe mane yamwibuka araronka akazi mani cyangwa baje wa mudemu yarahevye wa mugabo ashirondera agatoto akana kagiri gato gabusore ngoriko kamushoboye ngo kanamuweza umugabo ngo nta nakimwe ashoboye mugabo gacha igihe nawe atarafise yarabona ko ashoboye nivyo rero badashoboye bari bikinyene ngira by'amabanga y'abubatsi ngira n'abashobora yigira umwana havyazi rero cyangwa saison ariko Naomi mu bisanzwe umukobwa wese nubwo yaba afite amafaranga angana iki ubuzima burahinduka kandi umugabo yamara umugabo urumva umugabo arashobora gufata ikinga akajya mu ibarabara nashobora kubura 2000 ku munsi ariko umukobwa cyangwa umugore arashobora kuba afite amafaranga menshi ariko anagabanutse gatoyi panike ya mbere no gutanga sex ajaja ku mapave kuri wowe nubwo atoja ku mapave hari abakobwa ngaha mungo basa neza kandi babayeho ku mamape usokereye byo urakarapatana ati wewe dusangiye nkakugurira inzoga hama nkagucorera no gucora ngahe kugira duheze hari abakobwa bari huko kandi bapanze inzu zizimvye birirwa baryamye basohoka uzubona gusa y'amagapantaro ari moto fi yacomoka rero umukobwa nakwiye kugaya umuhungu ngo nuko ngo amusumvye amahera kuko amahera ibanga ry'amahera amahera arahera niko ameza amahera ntahoraho ariko urukundo rwamaho n'icubahiro cyamaho umugabo rero waramugaye ufite amahera ukamufata uko ushatse ngo ivyombo ngo canke ngo nakagabo kimbukanye bamwararaza umuvuga fu ejo aguhezeko uzoba kumurondera kandi we abaganga tumeze twegwe nito ntidukubisa n'umuntu kandi yarambabaje kandi naramwase kubera ico kintu uwo mudada aratutse umugabo we ngo nimbwa kandi azi iki kiganiro ndaza azokibona rega mududurire kureka oya ntari muri indasi sishobora kumuvuga wasanze nyine wawe mukubita link mukubita link yabwiye umugabo we ngo nimba ngo uri imbwa y'umugabo jijambo navuze ati nimba ari imbwa nawe uri imbwa akazi kuko ku gitanda muryama muri babiri kandi imbwa ni imbwa none suko ariko mbe abantu barazi je muga ngosore kuri ico kintu kubera iki abagabo batuka ngo ni imbwa mu gihe imbwa tuzi ko ifite akamaro kanini no ngaha mu gihugu voilà icyo kintu nicyo urugo rufise imbwa imbwa ntinahemuka imbwa nubwo waca imyaka warayitunze nubwo waca imyaka burya abantu benshi abantu bisi y'abafise urukundo n'ugwimbwa nuko Imana bari abantu bakomeye n'abakipe bagiye kuraga abademu bazamva ngo hajya ngo hariyo shemesha urumva imbikaze kubera iki natangwa yabihari baravuga iryo jambo kandi mutipe yacatiye je ndibaza iryo jambo abantu abarundi turakwiye kurihindura gutuka abahungu ngo ni imbwa kuko imbwa murumva yuko isanzwe ifise akamaro kanini mugabo ico gituse nuko abarundi canke abarundi kazi tumaze kukimenyera dutuka abagabo mwumvise rero amajambo yavuye kwa Koreshumwanya canke mwumvise amajambo yavuye kwa Naomi ariko
impanuro nyamukuru koresha umwanya yotanga ku bagabo babuza abagore babo gukora canke abagore basuzugura abagabo mu gihe baba bamaze kuronka. Okay, impanuro mbere ku bagabo babuza abagore gukora sinabajajinga kuko umwe wese abafise objectif ziwe n'impamvu ziwe. Umugabo aba yararondeye akavuga ati jewe ingene nateze umugore wanje nta mwanya wo guhangayika, natuze akule tutaenjoy tuzojewe narateze ndafise umuduga uma versement ndafise amazu nubatsama dupanze dufite déplacement donc ari ubuzima umuntu yipangira akavuga ati jewe sinorinda kurungika umugore kuja gupambana jewe caraheze urumva niwo mujajinga pe ariko ukibona yuko ukibona yuko ubuzima butarafata neza kuko umuntu je novuga yuko yifashe ni umuntu afite urupango rwiwe adapanze nka umuntu afise business imwe canke zibiri zimwinjiriza amafaranga so atafite ikibanza kidandaza kandi cinziza so atarafise déplacement arafise nka Coaster canke Probox duga ruguru urumva udapanze vraiment ufise Probox nuko avuga ngo amahera ngo nta ruhango kurondera nawe ntibashobora kuraba ati umugore wanje aturiye kunyumba kuko burya nuko murungika gukora ubumutanze burya attention kenshi ubumutanze ni akenshi umugore uzi neza yuko donc ashobora kugeragezwa so tini mwiza cyageragezwa cyura n'ibigabo byabi genero vyabi turi no muri sama aba diaspora bariko aba diaspora yumva we kugira ntumutege abantu bamugerageza tuzamuhira ariko nawe bijya bintu bo mukorera gerageza bimukorera musohore sometimes mwati be tugende ku mutwenzi na twigwe turabe ingene simeze tugende muri arena vya bintu wakorera ubukobwa bimukorere kuko na wene ntumushize mu nzu gusa kubera abe umukozi wo mu nzu cyane yovimba n'amaguru kino nawe gutembera arakeneye kuzunguruka ariko hari abagabo kore usanga bazana abagore bakagomba kubafata nk'uko ari abakozi ivyo rero nivyo bituma n'umugore nawe biratuma umugore je nanje umugabo acangaya cyane ndakeneye akayeri ndakeneye ji ndakeneye jare umugore si wo kwamajya umukene ibiharage gusa oyaye umugabo nawe ataha yanyoye akabrosete no agashashi kagena wa musore n'ibiharage oya ufuma umutora ari brosete imwe ayimbye nawe uyige cyangwa muyisangire imwe mufe muyisangire mukimuta azoryoherwa cyane gusura ese mbigera nubakana n'umugabo urumva impanuro ndiko ndazikora kuri mwe oya abagabo nabo hari umugabo agusize mu nzu hari nk'umugabo agusize mu nzu cyane cyane aba bagabo bava mu ntara za ruguru ivyo navyo nibavuge nibabona umengo tuko binjira ngo tubabwiye fo oya majorite abagabo benshi bava mu ntara za ruguru asize umugore mu nzu kiba gihetse umenga n'umukozi umenga arahejeje amubaza kurondera ziba ivyo ntibibaho urumva kurondera ubwana bukiri buto ikindi naco ikosa aho rikunda kuba ari umugabo nawe amenyereza cyane uyo mugore cyangwa umugore nawe yarendegeye yamenyereye uyo mugore wa mugabo amaze n'ukwezi ugasanga ari mu biharuro kubaka biharuro byo kugura nk'imodoka umugore yifunza avuga ati jewe byo gusohoka uyo urashobora kumubwira ati reka twihangane indwi zibiri zere dutwara ariko agenda kugusigura avuga ati umugore wanjye arantahura ufise umwanya arazi ko nasohokana na bwa umukobwa ariko abakobwa rero abonye utabimukoreye nawe akaca atelefona abamujana urumva ko kumumenyereza no kumenyereza n'ibintu abagore abakobwa usanga mu bubare bisharanye n'abagabo sibo bagore babo kenshi usanga abagabo bisharanye n'abandi bakobwa atari abagore babo bari muhira uraza umuti rero uraza umuti abagore nuko bogira ukwihangana gukomeye cyane bagatahura abagabo babo kuko utihanganye ngo umugabo no munsi ngo amaze iminsi ngo atasohokana ngo reka ndondere usohokana urumva yuko nawe uriko uramushyira mu zindi esprit ihangane ico nzi shokore maze kubona ntaguciye mu ijambo nuko
n'abagore muri twebwe usanga dutuma abagabo bacu aribo baja mu bubari kurondera abandi bakobwa kuko je kintu maze kubona bivanye n'abantu maze kubara nabo canke tubona impango nyinshi nawe uvuga ati je sindubaka mugura abona nyene muri societe nyene abantu babayeho nyene zisha abagabo bakunda amahoro umugabo n'umuntu wa mbere akunda amahoro nyime byose ari kumuha amahoro rero ari usanga amahoro yabuze ku mugore akaja kuyarondera ku mutwenzi atatora nawe mati nawe mitugende twicarane turyoherwe amasaha baragenda nawe minaho bari press sanzwe abagabo mva ko bashaka perasayi nitegure apana ivyo gusa hayi twagiye none ageze ku mugore wango twagiye mu bisanzwe urabona uko biri kose iy'isi donc utaronse uwo muhuza muvyumva kumwe utaronse umukobwa yababajwe rega rero abakobwa umengo bigira ngo amasadunda nabo rega barafite imitima bari usanga barabikora kubera nawe yababaje avuga ati nanje reka ndakwereke urumva akumva ko abagabo babikora ivyo ko yavuga ati abakobwa nizeye bagumye bandekonera nanje reka ndakwereke nuko bafyatagura ni moya mbiri turumariza nukuri aho rero no gusenga imana banga no gusenga imana uwo umugore cyangwa umugabo muvyumva kumwe muhuza n'umutima yamina ego kandi avuga ati kweri jewe nta mwanya wo kunonera gusa kene kuba umwanya w'urugo dukeneye abana bazokwiga amashuri meza bazobeho neza dukeneye ubuzima bwiza ariko turi kumwe turi babiri apana turi babiri no munsi ejo turi n'undi ejo muri babiri kuko urugo umaze gufata urugo ubuhisemo yuko utazigera utandukana n'uwo muntu nimuhagana mu ncamake nakaramata ego nimuhagana none maze guhagana urumva yuko biba bifuye bamuca mukenera amasengesho vraiment muca mukenera amasengesho ariko Koreshumwanya ukagusora indirimbo yo gusenga amana warubigira gushima indirimbo yereka basigaye ari ngo yo gusenga yitwa Amina yitwa vugira amen ivyo bihava bicangana yava ko tubivuga dufite indirimbo nyinshi tumaze gukora indirimbo nyinshi dufite indirimbo yitwa ubunure dufite indirimbo yitwa mpimba dufite indirimbo yitwa inzoga dufite indirimbo yitwa mvugira ame dufite indirimbo n'indi na stone twaririmbye yitwa nabagira cyari muri studio kwa Stylized cyari muri studio imeze imyaka ingahe oya twayikoze mu ndwi iheze ije nakora amaririmbo donc ariko sinazikora amaririmbo benshi cyane urabera ego uvuga kuri ibintu turiko turavuga uvugira abagabo uvugira abagore inspiration ego Koreshumwanya kugira ngo iyo experience ayironke kuko hari abantu experience bavuga ati twayikuye ku bavyeyi abavyeyi bacu nakuze mbona bashwana canke muri societe nakuze mbona bameze wewe iyo experience wayikuye ku bavyeyi canke muri societe oya je sinakuriye ku bavyeyi imbere ko je papa nje yapfuye nkiri muto cyane hama mama nawe nitwakuranye kuko mama yariko ndi mugabo tunakuriye kwa nyokuru wanje nawe nta mugabo yabana nawe ciwe iyo experience hari ibintu biva mu bwenge direct hari ibintu utarinda gusunikwamwo hari utarinda kwigishwa hari ibintu wenyine wibona mu buzima busanzwe ubayemwo kuko mukamenge twete dufite imiryango igera 8 dupangishije kandi benshi yari umugore n'umugabo urabona yuko nabibona hari umugabo example ari umugabo yarambabaje vraiment sinari bwaza n'umugore ariko yarambabaje uyo mugabo yarigeze gutaha mu ijoro nka 8 n'ijoro aca asanga injya zahoze aca ategeka umugore yari yaborewe aca ategeka umugore ngo ramuka ngo utoye mbabura ngo ucemushe ashusha indya ngo apara gushusha acumba ubugari samwe n'ijoro umugore urazi ibitiroti ringe mu byuka ahubwo si ubona uruguruye ajya kuryama ukaca uba oblige yo kucana imbabura umugore kubera ngo niko zubakwa arafata isashe kibiriti aracana imbabura irafatwa akapepi afasta fasta aracumba ubugari wa mugabo bwa bugari abuhishije yasanze yasinzira ko yari yaborewe ibintu byarambabaje sinari bwaza n'umugore ariko nabonye yuko ivyo bintu kwera kari umugabo sivyo kugira umugabo vraiment urumva rero ivyo bintu urabona yuko naje vyanyigishije rero jewe nta mugore wanje muruhisha nta mugore wanje noge ibintu bikunda birakunda kandi umugore burya kugira ari nakubikiringe aba yaragutelefone hari igihe unateramira hafi aba yaje no kugutora ati baby
sheri twende tu nahishije tuje gufungura urumva umugabo atani gikunye pumba cyane nane urumva donc abagabo ari amakosa abagabo usanga astress abagore ugasanga umugore aratuntuye mu buzu usanga umugore yaronze yaraheze je rero koresha umwanya je naronka n'umwanya wo kubwira abantu basi nisinzi ry'abantu dufate nka seminaire abantu barenga nubwo bari gihumbi jewe ndumva neza yuko no bigisha nubwo na jewe ntari umweranda afite amakosa ndumva ko natari cyo noterera mu nyigisho zingo ziki gihe ingene ingo zikwe kubaho hari n'abagabo usanga afise amahera gusa avuga ati n'umugore ngo je mupangira ngo kumushi ngo ndamuheri yanzu ndamupangira ivyo byose ni ibintu bituma abantu baja mu zindi ngeso n'urukundo rutituka rutabaho urumva ugasanga umugabo afise umuhabara abahabara nka babiri bose bapangiye none bose mu boss yayo n'amakosa ari amakosa abagabo nabo bakora kwabona neza yuko bariko abagore nabo kubera ataburyo bafise nakubali ukaca wemera gusa ati kazi mampangiye nabura ratio ngapambana nkazokenera systeme nzomurondera namurose sinzobura ubujama buguma bunsaba kuko nta mugore atarondegwa urumva rero ivyo urumva ko ari abagabo baba bavyisha ariko umugore umucakiye ukamucakira ukamutagatisha aguhemukiye ego si urumva izo nyigisho rukungene utabisiguye neza uyakubaza ikibazo ati none ko ari abo babikorera akaca birangira bahemukiye ari umugabo akubwira ati jari umukobwa narihiye universite imanite universite ahejeje gusa yaciye arongorwa n'undi we nubona yuko yaneye urumva ivyo vyose wewe umugabo gerageza sivyo gerageza uwa mbere ubimukorere nikimazi rega nikimazi uteza gutanga ikimazi kugira nawe nabone yuko witanze ari umugore ashobora gushaka kuvyimvira ugati n'umugabo ariko je kwe no bandamudeko yo nandoga kwira maze kuhore yo nandoga kusanga gukunda akakoresha neza ko gukunda kuburyo wowe kumuhemuka ukabona ati je uvuga ati vre mu muntu sinomuhemukira kandi ugasanga ni wa mutipe muri we ni Amina yumva nyene ko ico kinataki gukoreye nta mahoro afise jewe hariyo ikintu maze iminsi mbona kiri mu bajene cyane cyane reka tuje ku bakobwa kuko nagenda umukobwa ndacari muto ndabarimwo abakobwa basigaye bafise terme bavuga ngo sinokundana n'umusore akiri muto nofumana ngenda gukundana n'umugabo yahukanye n'umugore bavanye n'umugore afise ya myaka myinshi ngira niwe atagira stress atagira ibiki nuko usanga rero wa mukobwa kubera bo bakiri muto dufate wafise imyaka 22 ashaka gukunda n'umugabo afise imyaka 45 bashaka amahoro na wa mugabo nawe yera karondera amahoro orike wa mukobwa bagiye ku mugabo kurondera ya mahoro kubera ko abagabo ari babandi bwati imama yo gusuka kubera dashaka induru afise 30 tora urumva ibintu tora urabona babakobwa rero niwe bagiye kurondera ngo wa mugabo afite gwa rukundo ahubwo bagiye kurondera wa muhungu bazosara ikintu akakibazyoroshe bitarize kugora ivyo navyo dushaka kubivuga kiki kuba cyane ku bakobwa abakobwa nk'abo shine sometimes anga abakobwa ari birara kubera ko umukunda vyanyavyo birashika ukaba warababaje ego sindavyansi n'umukobwa ukaba warababaje ukavuga ati shaka ahantu ho kuruhukira birumvikana genda nk'ugiye kuruhuka ariko ntugende nk'ugiye gusahura uwo mujama kubera ko mutipe nawe kuba yarahukanye bishobora kuba vyamuvuye ko canke vyavuye ku mugore no ku rindi baravuga ngo kananiye umwe niko kananira n'undi sinzi ngene bawucora kana n'umwe niko kananira ivyo umugani sinigera ndabemera reka ndabikusigurire umutipe ashobora kuba ari mwiza sivyo cyangwa umugore ugasanga umugore niwe yari mwiza sivyo mwisho uvuga ngo ndagiye gendeye rwose ndavyanse genda wigeragerezeko ariko urabe ikikujanye nimba ujanye n'akanoti bizogera igihe wa mutipe aguhinyura usange na wa mwanya ntawe akiguha umugabo nawe nimba ujanye n'urukundo hari igihe uzosanga biciyemo kuko abajene bubu abasore bakiri bato nabayifuza umukobwa bubakana abayifuza umukobwa wo kujya gusa ahonje ngaha nari ahonje kumutipe uzosanga afise abakobwa barenga 10 ariko umutipe akuze abazi ivyaribo
Koreshumwanya nawe bivuze kiki hari abatari bakuze usanga batazi ibyo barimo hari abatari bakuze ahubwo gukura kwabo ari ubwononye gusa bubagenza nibyo donc si gukura si mu minsi imyaka cyangwa igikuriro cyangwa ngo ubuzima waciyemo ngo burembure oyaye hari n'abantu usanga yaragwanye yaraciye mu ishyamba yaragwanye abaye umusuda yaraswa mu umutwe harabaye ibintu byinshi urumva ariko hakubona ati jewe naciye muri byinshi hagutuza akabandanya yanshena donc ubwo abari uburwayi bwo mu mutwe ko ubwo mu mutwe umubiri utawukontroye wowe uragukontrola nta mugabo n'umwe atagira irari ryo kujya nta mugabo n'umwe ndabisubiyemo atagira irari ryo kubona ujya umukobwa yuko atomujya ibyo ushaka kubigerageza sibyo ushaka kubigerageza ibyo uraba umugabo avuye mu hoteli sibyo wowe uca umucako bavanye n'ujya bavanye mu hoteli urabe ko atazogu atahindukira urumva donc irari irabaho ariko control ni ikikora control kuvuga ati bon jewe ibi bintu nzoza ndabikora rimwe mu kwezi kandi nzobikorana naka ujya mukobwa dukundanye nawe muri icyo gihe uyu muhungu acamu control ujya mukobwa abakobwa ariga baroroshe gucunga baroroshe gucunga mbega sha nkamwebwe mu abajournaliste bo kuri no media je mu gitondo mbaho nurambirwe no kumubaza ati waramutse gute no musi ufite gahunda bibaye ngombwa akubyahari hamusange wowe ko atazona atinya kuza atari mu Burundi atari mu Burundi urumva ikiri kure kijya bari n'amaguru utari hafi ushobora gucungisha umuntu kuri telefone bisigura hamo urukundo ruri kure na kure amura distance iragoye amura distance imana bon yego fresh video uri he ndi muhira nganje muri dusha okay ugira ujebe ngeje kuri iganiro hamwe kuri Roxy sawa naronka kanya za kwagupitiye urumva kode ndamutayemo ninaronka cyane cyane umwanya n'umwanya nziko aguma umwanya tewana hano umwanya undi nabagira kagahungu kakugora kariho garagusaba mamape ucubanza ukagakarma aho ni mu ntango ucubanza ugakarma ati ingena za ukubwiye umumesha raza ivyo bibaye ukwezi nukuri kw'Imana ukwezi umugari karakwitaho uko tuja ku murongo kuko warafashwe mpiri mu buterere azabona ndamuguyemo ati be niko pare ku station ibaze niyo nteramiye acarondera abagenzi mu oya usigisirikare yo ni care urukundo rutagira iyo care gwa rukundo go kwiraramira ngwa ngo kazi bazi kwa nkunda no ego umuntu agukunda ubuzi kwa gukunda urukundo rarwanira unanga utegeza kurwanira kugira umufate umukobwa mu mutwe canke umuhungu n'umukobwa arakwiye kurwanira umuhungu kuko umuhungu umuhaye responsibility akidegenda akumenye ngo be ngo no musi ngo dufise ngo voyage ngo mu Kirundo ngo twakoze amahera n'abajama kwe kutamubwira ati nanje ndahakumbuye turajana urabe kwemerera hari ababara canze n'abahungu n'abakobwa kandi benshi babacanze amakouple muri yambere mu Kirundo uzi yuko wemewe uzi uko wemewe cyuvuze naho ndagushigikiye sawa yabewe mu Kirundo abatipe benshi bagenda mu voyage bajana n'abademu kandi bajana n'abademu atarababo cumbwira rero wicare nk'uko Koreshumwanya avuze ngo urinerekeye ngo unekeye tayari kandi abantu baratandukana abantu baratandukana umaze kubona ati uyu muntu nowe wanje Naomi hari abantu bijajara mu bintu vyo gufina ibintu by'urukundo n'ukwiye kwijajara ukwiye kubaho nk'inkoko kazi ku miswi yayo kwe gupambana uramaze kubona agaca kaje gufata umuswe ijya nkoko kazi iragwana maze kumuha responsibility umengo uko agushatse uko aje kuraba urusanga uko ugiye kubonana nawe ashaka sex oya ivyo si byiza umwanya umwe mubanira umwereka ati be ndagukunda ariko aho yadutuze tuzobikora ejo basi samurabikora muroko oya kubikora cyane ni bibi ni bibi urumva rero ariko mube hafi cyane mube hafi azokwishimira wemewe azova cyagenda kurondera abamuha arondera abamuha gute wewe muri hafi nawe jewe nzi ko umutipe ari wankwitamwe n'oti yo gusukisha sivyo canke yo kugura utuvuta two kwisiga uno musi mujama namubwiye ati bro ncoreye sivyo umujama inoti wezi kwa ifisi umubwiye ati ncorera ivyo umusavye ntaguha mugabo umubwiye ati bebe tuje kunuriyeri twagiye nkawe wowe ukora iki uri nk'umukobwa
uri umukobwa umudemu akwima amafaranga mugabo amafaranga afite ibiharuro byinshi amafaranga afite ibiharuro byinshi ayakwimira uno munsi ejo yaraguhaye kuko niyo uno munsi jewe hakaza undi mutipe ashobora kuyama nitama tekereza cyo wiri kujyana ndi ko wabujyanye yego cyo wiri kujyana sibyo umwereka ati be ubona ko wabuze nanje kweri ntameze neza mu mutwe na anniversaire yakujyamo y'umugenzi sinja vraiment sa nabi urumva nawe nazo kubisira kuvuga ati rego vraiment sheri wanje kugenda sa nabi bazovuga yuko byo mudemu adasa neza rero tujyamo mwereke yuko uri umwana utekereje abakobwa benshi impamvu abahungu bahemukira banaja no mu bandi umukobwa akusabye ibintu ukabibura aca yigira n'abandi nawene kandi baramuha raporo arabimenya kuko bibuno munsi ejo arabimenya amaze kumenya ko udatuje nawe aca afata izindi ngingo mureke kutujura umwana w'umuhira ca wirigura mesa sivyo ca wirigurira bira amafilme ca wirindi mu nzu unamuteva pe ahubwo tugume mwita ati be uriye je ndacari muhira sinza kwava no munsi vraiment ndumva nisoni gusohoka kwibarabara izo mu motivation bizotuma nawe navuga ati umudemu wanje ariyubaha kandi ariyitaho cyane ikindi kibazo kimwe nk'umukore urashobora gukundana n'umutipe mukamara insomere mutavuganye kandi mukundana ku bwawe byari bikwiye kugenda gute yego nagasurukundo abarihe kuko urabona umuntu agukora nubwo atose telefone nimero zaba zizi ku mutwe avuga mucore ati amayinite nkoresha ndaza kuya cyangwa karondera umugenzi ati kaka niyasime niyandike sheri wangu niza telefone nandike sheri wanje indwi nishobora guhera haya nk'imisi ngahe ku bwawe oya nta n'umunsi ukwiye guhera petese umviriza arashobora biravana ari ngaho mu gihugu muri kumwe ngaho mu Burundi ntibitahuritse biroroshe ko n'amayinite n'igihumbi biravugana hafi miliyoni ijana muravugana cyane ukavuga ati jewe reka none déplacement ndamusanga hari ere gufa umugenda upatana ni moto areye turahakorera ukaza kumuramutsa basa akabona ko aje akasheza boka twitahira yego mugabo ari hanze y'igihugu basubesha utahurika kubera ko hari usanga amatelefone igoye cyangwa abantu babana mugasha aho hanze rero nibo bakoresha telefone gusumbya na no birashika ugasanga n'abantu muyahurije ko z'amasaha nabyo by'amasaha ntibibaho umvise nabo muri Amerika tumeze uku nibo baba barasinziriye aza kuvyuka saa munani babukeye muri saa munani nibo gushika uze kuryama nawe bubatse birashika nawe nakubesha umuntu mukundanye udora wanje mane none nawe kubera iki umunga akiri karakoresha atigera buri umwanya wo kukwitaho ikibazo rero si kiba ku bahungu jewe kanitange k'akarorero jewe umutipe dukundanye ndamukunda kandi arabizi ni uwo ndashaka kumara indwi se atakurondanya apana ariko jewe arashaka kuntelefona ntantore ntantore urihe ndi ngaho nyine ntako ndakoresha ni kangamba ndanunore nabyo mwumva waje ndi mu mushiri wa nunefura ku mayinite urazi umutipe mukundana si uzi ko mukundana kandi ndakubwira ndi mu rukundo hewe birabaje kumara iminota 20 utari ku murongo niko uravuga n'umutima mama bariraho yarambwiye ngo birambabaza ingene ushobora kumara umunsi atana bonjour warihe umutipe nta rukundo afise ko ararufise mani umutima nkunda jewe abahe oya we singo nkumenye ari ino canke ntari ngaho cyo birambabaje kandi vraiment ndamukunda oya ndamukunda ntagukunda arabizi naho bivuga gute no ndamukunda akora ariko jewe wowe kanga ndondera kambura kuri WhatsApp urihe mbe mbani ngo ni none faranga ate mu byeri nakoresha umwanya akore atubeshe hano telefone ukumva ndi muhira no muri akazi none ikibazo gihari ego je ndakubura ikibazo gihari ni poliki uzi ko ufite umuhungu ukunda ari hanze y'igihugu ukacumara umunsi wose atana bonjour mwandiki mume wako mwandikisha kuzima anisamehe basi tarudia tena tumalize beti yangu tumalize
nkabona yuko ikiganiro cyari kiryoshye cyane dushobora kuva ngaha ibintu biba bimeze neza. Ndibaza yuko impanuro zivuye ku muhungu Koreshumwanya mwabyumvise cyane zivuye kwa Naomi, umwe wese mwumvise amajambo yagiye arahanura cyane cyane Koreshumwanya. Ndibaza yuko tuzorondera umunsi umwe tumare hafi amasaha 2 ariko arahanura igihugu cyose n'abari hanze y'igihugu ariko arabantu, kuko murumva yuko ari umuntu afite impanuro nyinshi kuzijanye n'ingo z'iki gihe. Nawe wenyine yavuze ati sumweranda muri byose, ariko arafise impanuro bivanye n'ibyo agira abona cyangwa na experience wenyine we bafise, akwiye gutanga impanuro kugira muri no misi mbona yuko hari ibibazo mu ngo zigeze zitandukanye kugira ngo ashobore gutanga impanuro ku bantu batandukanye. Je rero mu nkundire ndabashimire, ariko ndanabatumire kandi mu kiganiro tuzokorana Koreshumwanya kizoza ari kirekire ca tugitegura. Je nzobabwira umunsi tuzoshobora kukibahereza kugira ngo muronke izi mpanuro nyinshi nziza cyane. Koreshumwanya reka je ndagushimire cyane. Nane ndabashimiye cyane, nshimira n'abantu badukurikiranye. Nizera yuko ari abantu baciye ubwenge kandi batahura ibintu byo badashigikira amafuti ya Naomi. Mesha fami ntihahure nabi abajama bafatanye uko ari babiri basije ubutaha nanahabe narindi ubutaha nanjye nzoza n'undi muntu tube turi kumwe namwe muri kumwe uko nyene kuko mwanyiteje. Reka ndagushimire cyane, urakoze cyane cyane. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Yari jewe Lorshani, nibaza yuko mwashoboye kuganira n'ikiganiro. Icyo tubasaba n'amakomantere, ikintu cyabaye kibi cyangwa cyabaye cyiza kugira turabe icyo twokongereza cyangwa icyo twohindura kugira mubandanye muryoherwa, tubandanye tubagirira ibintu byiza. Reka ndabashimire, ndabasabe yuko mubandanye mukora subscribes muri benshi kuko turabakeneye cyane, turabakunda cyane kuri Rocks TV. Ciao.